Samuel urabona ko inkozi isa n'izishureshe hari ibombe zitatu ziciye ngaha zinjiye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo cyakiraro bakibomoye nico gituma cyubona amenga gahwe karabonetse komera mugenzo ya imbo ibiba byose ndakubarira kabisa komera basha nubiri kirakora yego basha nubiri kirakora basha nubiri ndasinzwe n'ubu ashaka gusekeza Baramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru mu biganiro dutambutsa kuri Roche ya YouTube na ICTV tubashikiriza amakuru abagezweho havugwa hirya no hino mu mutekano ndetse na politike tubazaniye amakuru yihuta cyane bize gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira akarere k'ibiyaga binini kari mu bihe bitoroshe igihugu c'u Burundi igihugu ca Kongo igihugu c'u Rwanda ni ibihugu bibanyi ibihugu byegeranye kandi ni ibihugu bivugwamwo amakuru abadasanzwe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari i Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika hari buhure na mugenzi we wo mu gihugu c'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho naho hakaba hariko harabera imigwano idasanzwe n'igihugu cabaswe n'intambara kandi intambara z'urutavanako uno mwanya turiko turavugana igisagara ca Uvira kikaba gisungerejwe n'ingwano zikomeye cyane kandi zishobora kwadukira n'igihugu c'u Burundi abasirikare b'u Burundi FDNB bafatikanije n'imbonerakure FARDC ndetse na Wazalendo hakiyongeraho FDLR bari mu migwano ikomeye cyane muri Kamanyora aho imigwano iriko iratuma bamwe mu bakongomani bahunga bamwe bari guhungira mu Burundi abandi bagahungira mu gihugu kibanye c'u Rwanda bivyaza mu icuka kibi cyane mu gihe havugwa ko ari ibiganiro biriko birabaye Washington hakaba hagiye gusenywa amasezerano y'amahoro ariko no mwanya turiko turavugana Perezida Ndashimiye akaba ari mu bwoba kubera ko hari amakuru amwe yamaze kuja hanze ko hoba hari abasirikare b'u Burundi FDNB bariko bararasa muri Uvira barashe bavuye ku butaka bw'u Burundi bikavugwa ko rero umwanya n'umwanya Burundi bushobora kwisanga mu ntambara mwe akavuga ko iri rishobora kuba iherezo rya Perezida Ndayishimiye ivyo turaza kubigaruka ko turaza kugaruka kubiriko biragarukwa ko cyane turaza kumva amajwi yabari kuri tele abahari kubiriko birabera abasirikare b'u Burundi ndetse turaza no kumva amajwi y'imbonerakure turaza kumva ukuntu imigwano yifashe amasasu ariko arumvikana mu micungararo ku mupaka w'u Burundi ndetse na Uvira amakuru avuga ko abasirikare b'u Burundi bariko barahunga igisagara ca Uvira begera ku ruhande rw'u Burundi kubera ko babona ko badakingiye bashobora kwisanga bari kugwanira ku butaka bw'u Burundi na cancane ko izo ngabo z'u Burundi zimaze igihe kitari gito ziriko ziragwana kugira M23 ntishobore gufata Uvira kubera ko gufatwa kwa Uvira bishobora kuza kuvamwo ikibazo gikomeye ku gihugu c'u Burundi cancane umutekano naryo havugwa ko hari ibihugu bikomeye ku isi vyo mu bihugu vya Buraya biriko birafasha u Burundi ndetse na Kongo bikifashisha u Burundi mu kurungika ibigwanisho amasasu indege amadrone byose bikava ku butaka bw'u Burundi birungikwa muri Uvira kugira ico gisagara ntigishobore gufatwa Perezida Ndayishimiye ngashobora kuba yarahenzwe n'abanyaburaya akaba ariko arakoreshwa nabo yita abakoroni mu gihe rero ashobora kwisanga ubutegetsi bwiwe buheze na cyane ko abo bakoroni ngataneza bamwipfuriza ahubwo bamuhenda ko bariko baramufasha kugwanya umwansi akisanga yaguye mu makosa akomeye cyane ashobora guta igihugu umumanga Giyo ingingo imwe rudende tugiye gushimikira ko y'umutekano ku migwanire kiraba mu gihugu ca Kongo mu gisagara ca Uvira ndetse no muri Kamanyora aho ibintu bitifashe neza abantu bariko baratabakomoka bamwe barahungira mu Burundi abandi bagahungira mu gihugu c'u Rwanda ariko bikanavugwa ko imigwanire kiraba abasirikare b'u Burundi bari kuhahonera nubwo hari amajwi amwe muza kumva ico imbonerakure zivuga uraza kumva kandi amwe mu majwi y'abasirikare bari ku rugo rugamba n'imfunyapfunyo mu kanya gato cyane turaza twumva mu buryo bw'idonido ibiriko birabera ku rugamba reka tubanze twumva amwe mu majwi ari gusirikira cyane mu migwi ihurikiyemwe abasirikare cancane abari ku rugamba ariko ayo majwi akaba yanahananywe mu magrupe ayagwiriyemwe imbonerakure nazo zikaba ziri hagufi mu migwano irikiraba nazo rero zikaba ziri kuvugwa mu bantu bari mu rugo rugamba katubanze dukurikira no majwi turaza tubabwira ivyo kuntu Perezida Ndashimiye
ashobora kuguma mu gihugu ca Amerika kuko ngo aravye nabi ibiriko biraba hatagize igikorwa bihagarare arashobora kwisanga hari abikitse mu kiza bakamutembagaza ku butegetsi na rirya muri kino gihe havugwa ukutumvikana mu bihangange intambara rero iri mu buseruko bwa Kongo ikaza ivyunyura. Gatubanze dukurikire ku mbuga ngurukana bumenya amajwi ariko arahananwa cyane arateko. Umva Samuel, urabona ko inkozi zisa n'izishureshe, hari ibombe zitatu ziciye ngaha zinjiye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Cya kiraro bakibomoye nico gituma ucibona amenga gankwe karabonetse. Hajya barababwira ati nimukubitoro pimuveyo. Ikiraro barakibomoye, cya kiraro cyo kuntuze cyo ku mupaka w'u Rwanda na Kamanyura, Bugarama na ntuze na Kamanyura barakibomoye. Haciye habagahwenga burende zari zigeze nga kuri monima zose bacibaziruka, ziruka zose bazisubiza mu Kamanyura ziruka. Kandi hariyo barashe ngaho aho mu ntuzeye bayirashe ko turaraba na yanko yari kiratera amabombe imanura ku basoda biwacu mu Ruvunge. Ijya bayirashe ntirasubira kandi kugira ntirasubira kurasa kandi burende zari zikazice zisubira mu Kamanyura. Naho rero cyumba menga birahagaze, cya kiraro barakibomoye. Urugamba rumeze neza kweri, rumeze neza. Cya kiraro barakibomoye kandi haciye haba gacerere menga bace babwira ingabo zabo zisubira inyuma bariko baziruka ko rero mu mashamba. Gatogota nta ruso no muri ko ravuga, barundi niho bahakontorora. Ubu rero bariko banyaga biruka n'amaburende bari inkoho bari bafise batera amabombe bayirashe, abarundi bayirashe. Burende zari impande y'ijya nkoho, babonye ijya nkoho bayirashe bace bayirukankana bayisubiza mu ntuzeye, bayisubiza Kamanyura. Akantu reba bakoreye bace babomorikira batarazinjiza mu Rwanda, bace bakibomora bazigiteye ibombe zitanu. Gatogota babakuyeyo, babakuye hajya bariko biruka baja kurya mu nima baharenga. Ubu n'ingabo zacu ziko ziruka zibasonga ko hariye, zibasonga ko bipaka kwinjira Kamanyura kuko iyo bombe ntigira gatanga bakubise wajya kiraro. Yaba rero hajya bagire batu umutwe biasha baburi byo bafata n'ivyo bareka. Komera rambaramba birashoboka kuko Nyangizi burya ni kure yacu. Nyangizi ni kure yacu, mengo hari y'abazarendo ariko mugana ho nyene nimbere y'iwacu twumva amabomba ariko aravugirayo. Yego hama natwo twegere ngahe Kamanyura basha. Yego mu mwanya hariko arakora ibombe gusa na mise nkane. Mugaho ntitwarasenye kanini cyane. Drone niyo yakoze umuti kabisa. Yego drone bakubisa hafi nk'amasaha nk'atatu. Yego basha kwabaye asha yabasekeje no kuvuga emwe bwarobaye bwa mbere mbonye drone vraiment kirakora ubunyene mu mwanya. Yego asha ago ni hatari kabisa. Yego komera mugenzo yayimbo ibiba byose ndakubarira kabisa. Yego komera basha nubiri kirakora. Yego basha nubiri kirakora basha nubu urumva sinzi kuzumva drone nubu ashikira basekeza cyane chef. Ngira ngo urumva ko turuko turakora umuti drone irabucucumye. Basha rero hariko hakora ibombe gusa basha, ibombe gusa kabisa. Ahanyere Kamanyura mu gisagara indani ku misozi basha. Drone zirahabivye, habwo ngira ngo haje nka drone nka 10 zirahabivye bamuhunguwe. Kandi rero basha no kuvuga nyene drone ibaturumbukiye nuko nyene umva bari baje gutwataka. Yego basha ariko zirababivye, drone zirakoza akantu. Sinabwagapfe mbonye drone nk'iziriko zirakora no munsi kabisa. Drone zibakubisa hava amasaha nkangahe, niburi nk'amasaha nk'atatu. Yego kweri ahubwo eshe ni hatari. Mbonye Nyangizi naho yego Nyangizi naho mengo nanumvise yuko onze hamwe na katoroze yuko bataka no munsi. Yego kuko naho nyene hari karavugira y'ibombe. Umva onze na gatoroze numvise ko bataka. Yego rero bishoboka ko bari bariko baragwanirayo. Aha nanje ku gice ca Kamanyura natwe urumva no kuvuga hariko akora amamise nkane.
hamwe n'amamorote bamwe n'amantuzi n'amasave ntiwabo hamwe n'amabedisi natwe iwacu yari karakora yego urumva rero no kuvuga drone irabuhashaguye irabukubise drone ku misozi yose basha ngira ngo muraza kwibona ku mbuga gumurukana bumenyi ngira ngo bazomara imisi bari mu cunamo kabisa yego rero turiko turakora nako ku mabombe gusa komera bayakuraje turayifise twe turi pre kandi nta kibazo na kimwe turakora kana ushindi utapatikana tuombe Mungu Salima, ushindi utapatikana. Barundi njo banakuwa katogota, FARDC yapigana, mzalendo yapigana, ni basode tu wa Barundi njo balianza kupigana busiku mpaka sai na habayachoka. Munyarwanda anakufa mukatogota na Kamanyola, usikie tu usibione kusimu kumtandao. Munyarwanda M23 inakufa, zinaenda na mai omo musikie tu, zinaenda na Rusizi pale Katogota bako banakimbilia ngambo ya Katogota, bali si ba étranger balienda uziwa bakaletewa, bali banaenda kimbilia ngambo ya Rusizi habajui kuongelea, banadumbukia bo Rusizi inashusha basoda ya M23 omo usikie tu. Munyarwanda anakufa atasikilia kumwili ya hapa Katogota ni hatari. Bandugu bapenzi, mutuombe Akamanyola si danger. Mungu wangu minakufa. Bandugu mutuombe, masasi ko mingi kukwetu, masasi ko mingi. Yowe mama batoto yangu mie wapo. Deja Kamanyola iko sehemu kidogo yenye tayari tuko nayo kumikono. Mekatokota deja kabisa bamesukua. Na kazi wetu tuko na sukua. Enjoy vile. Asante kabisa. Harimwe amajwi y'imbonerakure, harimwe amajwi y'abasirikare nibo ubwabo bariko barivugira ibiriko birabera muri Uvira. Bamwe bavuga ko bariko baragwanya umwansi, abandi bati amabombe yarakomeye, abandi bati za drone zabaye ikibazo gikomeye cyane. Perezida Ndayishimiye ubu turiko turavugana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika New York, yahuriye na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umukuru w'igihugu ca Congo Felix Tshisekedi Tshilombo. Uyo nawe akaba yagiye mu mubonano bari buze kugirana na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika United States of America Donald Trump, akaba ari buze gufasha ivyo bihugu vyompi gusinya amasezerano y'amahoro. Uno mwanya turiko turavugana rero bamwe bakaba babona ko ibintu bishobora kuza kurangira nabi, na cyane ko imigwano iri kiraba muri Uvira cyane ishobora kwadukira igihugu c'u Burundi, narirya bavuga ko umutekano w'u Burundi adakingiwe neza kubera ko abasirikare benshi bamwe barataye igisirikare kubera ibibazo biri mu gisirikare c'u Burundi, abandi bari kugwana batazi ico bagwanira, abandi nabo barabwiwe ko Uvira ifashwe ubuzima bwabo buzoca buherera ngaho kubera ko batifuza ko intambara ziri muri Uvira zishobora kwadukira Burundi. Ariko impera n'imperuka biraza gushikira Burundi kwa makuru amwe yatanguye kuja habona avuga ko hari abasirikare b'u Burundi FDNB bariko bararasa bari ku butaka bw'u Burundi, bakarasa za Kamanyola ndetse bakarasa no muri Uvira. Perezida Ndayishimiye nibwo yafashe urugendo rumushikana i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye ibirori vy'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Bikaba vyitezwe ko ayo masezerano azosinywa kuri rino genekerezo aho bukera genekerezo rya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 mu biro kwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika United States of America. Hakaba hari ibihangange vyinshi biri muri iyo nama. Hagati aho rero intambara ziko ziravugwa cyane kandi zirakomeye mu turere twegereye igisagara ca Uvira. Umwe akavuga ko abarwanyi ba M23 baba bamaze no guhonyora ku butaka bwa Uvira. Imbonerakure ziriko zirahunga zegera umupaka w'u Burundi kugira nihaza gufatwa zice zisubira mu gihugu iwabo. Abandi bagwanyi ba FDLR ndetse n'abandi bo muri Wazalendo na FARDC, abo bose nta bundi buhungiro bafise kuko biravugwa ko amabarabara yose yerekeza inyuma haja mu gihugu ca Congo yamaze kugagwa na M23. Inzira yonyine isigaye ni inzira yerekeza mu Burundi. Birasigura ko FDLR ndetse na FRDC ndetse na FDNB
ndetse na Wazalendo kongera y'imbonerakure n'abacanshuro abo bose barashobora kwisanga ku butaka bw'u Burundi bikunyura ibintu bikamera nabi cyane kubera ko aho umwansi aturutse niho M23 imusanga. Ivyo bishobora gukwegera intambara ikomeye ku gihugu c'u Burundi. Ibi rero igisagara ca Uvira kiri hafi cyane y'urubibi rw'u Burundi na RDC. Ni intambara zavuzwe mu kiyaga ca Rusizi ahitwa Ruvungi, zikaba zavuzwe kandi ahitwa Katogota, zikaba zanavuzwe ahitwa Rubarika na Kaziba. Hakaba hanavuzwe intambara zikomeye ku rubibe hakaba havuzwe nyene intambara zikomeye ziriko ziraba. Bikaravugwa ko hari bamwe mu bakongomani bariko barahungira mu gihugu c'u Rwanda, abandi nabo bagahungira mu Burundi. Imbonerakure zo zikaba zatanguye gukinjura kubera ko ibintu bitifashe neza. Ibi rero bikaba bimeze nabi cyane. Izi ntambara rero zavuzwe muri ivyo bice bitandukanye. Nuno mwanya turiko turavuga amasasa ariko arumvikana, amenyesha amakuru wacu akorera hafi aho akaba tumenyesha ko harumvikana amasasu ndetse n'amabombe aremereye cyane. Hakaba hariko haranakoreshwa amadrone ndetse n'ibikoho birasa kure bishobora kurasa mu birometero birenga 62, aho bivugwa ko hari bamwe abarundi batswe ibirindiro bitari bike. Hakanakwiragizwa ko mboga ngurukana bumenyi amasanamu ababaje cyane y'abasirikare b'u Burundi baguye muri iyo migwano. Amasoko yacu mu gisirikare aremeza ko ibihe bitoroshe. Baravuga ko mu mpera y'indwi abasirikare b'u Burundi bongerejwe aho muri Uvira ndetse no kumbibe ho Burundi buhana na Uvira, na cyane ko umutekano ushobora guhungabana umwanya n'umwanya mu Burundi. Bamwe bavuga ko abagwanya Perezida Ndayishimiye, abaroberi ndetse n'abandi bose batipfuza intwaro ya CNDD-FDD bashobora kwikikamukiza Perezida Ndayishimiye akisanga bamutembagaje. Ivyo turaza kubigaruka ko biboneka ko impande zose zishaka ko ngerekerezo rya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 rigera zakomeje uturere zigenzura. AFCM 23 birashoboka ko ishaka ko amasezerano asinywa bamaze gufata igisagara ca Uvira. Kugeza ubu imiryango myinshi y'abasirikare b'u Burundi iravuga ko idafise amakuru y'ababo bari kugwana muri RDC. Imbere y'impera y'indwi heze hari hamaze gutahanwa ibiziga by'abasirikare birenga 15 kubwo amasoko yacu yo kwizera mu gisirikare ndetse n'abandi benshi cyane bakomeretse. Turabandanya gukurikirana ivya makuru. Perezida Ndayishimiye ashobora kwisanga ubutegetsi bwiwe bwaheze, na cyane ko imigwanire kirasatira u Burundi kandi abasirikare b'u Burundi bikavugwa ko bo batanguye kurasa bari ku butaka bw'u Burundi. Bisigura ko M23 ishobora kurasa umwansi aho aherereye ikamusanga ku butaka bw'u Burundi, nariryayo yishakira Uvira. Abarundi rero ngo batanguye kurasa bari Burundi. Nyamara Perezida Ndayishimiye ashobora kwikangura ibintu vyahinduye isura akisanga bansubiwe bakoresheje ako karyo bakashobora kumutembagaza. Abasirikare be na FDLR bakaba bari kumbibe umupaka. Abo rero nibakomeza inzira bahisemwo Perezida Ndayishimiye ngo ibintu birashobora kumukomerana. Nyuma yaho ababirigi ngo bakoresheje u Burundi nk'inzira yo kunyuzamwo amasasu aja mu gihugu ca Kongo gufasha FDLR ndetse na Wazalendo. Imbonerakure n'igisirikare c'u Burundi FDNB birongowe na Perezida Ndayishimiye ngo batanguye kurasa bari Burundi, barungika za rokete mu banyagihugu bo muri pozisiyo za AFCM 23. M23 iyo ikaba rero yo izimiriza aho umuriro uturuka ko ngo ubungubu abarundi ngo batanguye kurasa bari Burundi. AFCM 23 hari andi mahitamwo ifise. Ya mahitamwo ntayandi ni ukurasa aho umwansi aturutse, aho naho ni ku butaka bw'u Burundi. Ngo baraza kwambuka baje Burundi, n'abarundi n'ababandanya kurasa bari ku butaka bw'u Burundi. Abarundi rero ngo ibintu biriko birabashikira, Perezida Ndayishimiye arashobora kubigenderamwo. Ni ibintu bikomeye cyane. Uno mwanya turiko turabashikiriza amakuru, ibintu ntivyoroshe. Amakuru aturukaho M23 iri kiragwanira, bivugwa ko Kamanyora ibintu bitifashe neza. AFCM 23 igice ca Kamanyora bamaze amezi bakontorora, baracahari.
hari abari kuvuga ko Kamanyola yoba yamaze kubohorwa na FRDC AFCM 23 kabigwanisha tekinike zo kuzenguruka ikaba rero igota umuji bakisanga ataho bafise guhungira. Hari kandi izindi ngabo ziriko ziragwana zo bayiza FDLR FRDC ndetse na Wazalendo ngo zigiye kwambuka zigana Uvira kubera ko hose bamaze kuzikikuza. Umupaka uracari mu minwe ya AFCM 23. Amakuru dufise nuko nibimara kuza gushika ku masaha y'ijoro ngo M23 bari bwambare night vision bashire ibigwanisho bashire inkoho hasi maze bakore operation ikomeye cyane mu gace kari buze kuba gakurikiye. Ubu rero mu kanya ibintu biraza gukomera cyane, imirwano ikomeye ku rwego rwo hejuru cyane. Yabe rero bikaba biriko biranumvikana ubu turiko turavugana amakuru adushikiye kano kanya bazumve kungere bimeze. Icyo kivuye rwose gisasu abarundi bateye bagiteye ku musozi wa Ngomo. Hara ni muri Ngomo. Kura mando gibukavu. Mando gibukavu. Mungu kuficha. Murumva ko vyamaze gukomera cyane n'amakuru ari live updates n'amakuru turiko turaronka. Uyu mwanya turiko turabashigiriza amakuru twababwiye ko tugiye kubakurikiranira ivyano makuru umwanya ku mwanya, narirye bivugwa ko ibara rishobora kurwa akaba ari amakuru ariko dushigira avuga ko ingabo z'u Burundi ziriko zirarasa ziri ku butaka bw'u Burundi zikarasa muri Uvira. Ibintu rero bishobora kuza guhindura isura umwanya n'umwanya. Aya ni makuru biraza kugorana cyane uko tubashikiriza amakuru. Amasoko yacu arabandanya kuturungikira ibiriko biraba, ni live updates aho tugenda tubashikiriza amakuru y'ibiriko biraba. Ni mu kanya gato cyane kadusozera ivyino nkuru. Mu kanya gato ntuze kuja kure, turaza kubabwira uruhara bamwe mu bicocoro ndetse n'abasirikare mu Burundi bariko baragira mu ntambara y'ikiraba, kandi bishobora kuza gutuma Perezida Ndayishimiye ashobora kwisanga yatembagajwe ku butegetsi ndetse na leta igahinduka n'ubutegetsi bugahinduka mu Burundi. Cyane cyane ko mu Rwanda biravugwa ko hari bamwe mu bakongomani bariko barahungira mu Rwanda baciye mu gice cyo mu burengero bw'igihugu, hari akarere kitwa Rusizi, cyane cyane mu gace kitwa Bugarama. Biravugwa ko hari abakongomani benshi bariko barahahungira kubera intambara ziriko ziraba kuri uwo mupaka. Mu Burundi naho hariko harahungira za Wazalendo FARDC ndetse abarundi bo bariko barasubira iwabo, ariko bakabona ko batari buze kwemera ko batsindwa gutyo bakarasa bari mu gihugu, bakarasa bari mu Burundi, bakarasa kuri Uvira. Ibintu biraza gukomera cyane mu kanya gato, tuze kuja kure turaza tubashikiriza mwese. Fyonda kuri subscribe, sangiza abagenzi bawe, mu kanya turaza tubidondora vyose.